tubaramutse kandi bakunze ba Fresh TV 257 bakunze ba entertainment aho muherereye hose ku mpande zine z'isi twizera yuko mumeze neza ni muri kakazi kacu ka buri munsi aho tubahereza bimwe mu biganiro utabona handi hantu no munsi twunguruje gato turi bimwe mu bibanza byiza cyane mu gisagara ca Bujumbura kuri beach y'akarorero ariko kumbure ntaza kubabwira muri uno mwe anyway reka ndabivuge kuko ubona yuko babana dukoreye nakazi turi kuri Safi Beach aho twaje muri surprise y'umustar umwe mu bastar bafise izina rikomeye cyane mu byo bariko barakora umwe mu bantu batangiye gukundwa n'abantu benshi uravye hirya no hino aho baba bakunda ibikorwa byiwe ariko si we wenyene kuko hari n'abandi bastar benshi kuko twabasanze n'undi muri shooting y'igikorwa bariko barakora mumaze kumenyera ni wa muhungu wanyu ndi kuri yo Leonce Desane of God Dr. Walove aka Diko behind the camera ari umuhungu wanje umwe mbaha amasanamu mutosanga ndi hantu na hamwe yitwa Ireri Zoe so ubana yuko dusa nababegereye deja twamaze kuwashika twe niho twabasanze turaza kubandanya tuganire please guys followers nizera yuko tuza kugirana ibihe byiza cyane cyane ko tugiye kubahereza umuntu wanyu tuzi yuko muba mukunda cyane. This is Flash TV, we shine to progress. Angura Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mimi, joyeux anniversaire. Comment? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et après Joyeux anniversaire. Subire. Ino filme pirenze. Iyi scenario nayo irakaze. Safi. Iyi filme niyo vraiment. N'ubuzima akira mukoma. Ubuzima bukomeye. Ariko sabaguriguri. Wamufashe nkaho mwagumye mwagitinga. Ariko turactinga mu bisanzwe. Ariko sabasi ndakrizi. Okay. Yo, keza. Ariko sabasi. Ndamurangoreko n'ubwo. Mane ndabana ba. Yes. Kera turakina ari. Nana dance. Ni ubuzima irabandanya. Keza keza. Turakwanditse. Happy birthday, Mireille. Keza. Akandi wagiye ni. Twese turi keza. Ko Emabru nawe. Emabru nawe. Kandi baneza.
abazetinze bimibiteze Yo, none nkamwe mubuye koko. si filime tugishutinga muri filime birimo ni filime Ariko ni filime bandanye no. None bizateguwe gari. Just aramuntu wae just nguramutse abakunzi ba Fresh TV Cawiro mwamubonye just umusore muramutse mwishusho y'umuntu ihurizo norake narakinye ndi umupolisi ndavyibutse muri episode kurikirana nero bagusohoka ize ndavyibuka umeze neza ariko fresh kwenda bani wanavyibushe mani kabanye biye ngiye kuzana jariya kuri college nakwakura musatu asante sana karibu mu birori urabona kwageze kwa Mireye mimi bite ngenda kuramutse kandi shahu mukanya kandi usanga wambaye udufime kubera utuntu ko turirarira za wihangana Mwanunguye cyane. Bagutunguye sidimwe je nabishike ngwambwe ati bana mimi gira oya nyene gahunda yapfuye kubera n'umusi kwanse gukorera kuri biro bavatireka twumva yuko muri hano muri shooting and then waruze ko ufise na birthday tireka minute tumusange kuri telefone nakuze cyane naryohewe bari banambwiye shaka ufise akantu kakagwara niko ariko ndabona Imana irikira bikora bisa n'ivyaheze aha nyene umva ndi mu bantu ndihagarara ko nyene ndi ku miti ibintu nyene byagize kubera ya accident okay ariko nyene ndi ku miti natanguye imiti natanguye ejo ariko nyene savale okay sembe nahero kutinya kutari kuratinya ingona hano ingona se yotinya yindi usigaye ati ngona nitinyi nawe usigaye uri ngona muga uri ngona muri Yesu aiga mvuze ukuca uvyumva nahise ndavyibwira kuko Mireye ntiyigeze agwa nimvuga maze kurumenya ga wewe so wiyumva gute rero ni birthday yawe ni mimi mu mwaka uheze Imana yamutu mvuga warokotse isi yarigiye kukubura none uri kurahimbaza umwaka Imana n'umundi bayongeye kugutiza bino bintu buvyakira gute nukuri desane ndaryohewe cyane kona nyene Imana yongeye kunyereka uno munsi byukuri nta vyizigiro byo yuko nzosubira kubona byuko nzobona bino bintu kano azogace so ndaryohewe cyane kuko nta vyizigiro nari bifise yuko nzoshobora kubona uno munsi kubera iriya manuka yari yabaye nyene turi muri rya ruzi nyene munsi y'imodoka nari nabonye ko ubuzima bwanje bwarangiye byaheze ariko Imana yambwira ati mwana wanje genda ubeho ndabivuze genda ubeho rero ndaryohewe n'umutima wanje wose ego Ebana bimiro je ndanagukeze ndiko ndaraba ibintu uri kurakora muri filime ihurizo ry'amakuba na kamaramaza twe dusigaye tudita kamaramaza mu kuvuga ikintu kiba cakubise kabisa nakumiro bavye comment ukora buryo uri koragitinga bana yanje biriya bintu biratebwa kabisa filime yabaye filime ni kubera Imana aruvera shaya na sendemba yuko kubera Imana ayo vuramwe no minsi murakundanye kubi dukundanye sanzwe ayo aruvera sanzwe ari umugenzi wawe cyane gose naratangura gukina filime Alvera tuzananye ntaratangura gukina filime twakundanye ntaratangura gukina filime urumva ni inshuti yanje ya hafi bana rero ubu ubona gute ivyamwa nka bijya by'ibikorwa byawe biriko biragenda kuri biraryoshe no musi nayo navuze nabwiye mugenzi wanje hagarika mbivuga nakuye filime abisako rero arabona araba ari maso n'ivyaba bibona hata kantu mva no kavuga yera nakuye filime umunsi mu gatondo ndiko ndabona uburyo abantu bampostinze abo dukorana ibikorwa nyene abakinyi ba filime bagenzi banje abafans banje abagenzi banje abo dukorana ibikorwa kuri eglise
ni kuri man n'umusi nishimye cyane Kabisa. ariko cyane abantu twamenyanye kubera filme abo dukoranye kwa bya filme banyeretse umutima w'urukundo ndagerwa cyane ndamubwira ngo tuzi ko bino bintu nabigiyemo nzi ngo no gufina ndavuga ati bino bintu nabigiyemo kubera kubikunda ariko noneho sinhora uzohurira mu rukundo kunguka abantu nyene nobona yuko bizongeza aho byongera ku mbuga nanjye ndahaze nimba umuntu ariko aravuga ku mbuga no munsi ire haravugwa wewe n'umuntu yitwa Dramati ni kuri Imana ni nziza cyane Imana ni nziza nkija muri no bikobona nabwiye Imana ni Imana ndagiye muri bino bintu ndasabye igikundiro cyawe ndasabye nje ngushize imbere nawe nanje nzokurikira rero no kuri Imana yaranyeretse by'ukuri iyo ushize imbere Imana mu kuba byawe byose ni kuri Imana bibamwe bikagenda neza rero no kuri umutima wanje wishimye numva kandi nongeye gukunda nyine umwuga wanje wa filme numva nyine kuko hari no wankoreye akantu nyine yamenye kubera filme ego pe ni kuri nagiye karaba kadavize icyo gapfana na kamwe twaheruka kuvugana wa munsi ariko byose bizana nahaye oya nakantu keza manake yansohokanye ntabwo yari ngaha yarambira ati sindi hafi ariko genda nyene wifate neza genda unwe urye oya no munsi rero nahora ntanywa ikibasha oya ngiye nyuko natamwambira urimo tangama utumwiye mugaturashaka kabisa so mimi tuja mbona bariko baranaduhamagara abantu bari kumwe na mimi maze gukomeza mubabona aje kudukatira gato tuyije ngira na miko gato no ninde yazangira gato bikaje n'umunda byagenze gute biriya bintu ibintu nanje ntabyo ndamenye je nazo uziko nazana nine mu modoka umbereza rimene nakibazo nibasumva twari kumwe na nine mu modoka twari kumwe na Ireri cameraman bicaranye nandi sinzi undi bicaranye ntibuka neza nanje uziko atigeza bimbira neza gusa narinzi ko tuje gukora muri shooting gusa nzi ko nafise befure na bati kumbura harakandi kantu gava kabamo tuje kubabaza kumenya biriya bintu ese byazananye kuko nuko numva nishimye gato n'ikintu umuntu wese za kugura karya ariko iyo ubonye umuntu nyene akwiyumvira akazana gato n'ikimenyetso vraiment ciza cyane kuri nubwo ntaramenya umuntu yabikoze nubwo niba ari sabasi niba ari nuko n'imitima wanje urishimye mwakoze kundyohereza umunsi bana byiza cyane miza mbona na mugenzi wanje reni ngo banze uramutse abantu reka jenge are nina naje kugutorera twatevye ratangira uramutse miza mbona na mugenzi wanje Rene ibaza washiswe twatinge cyane twatinge kandi mwarahuriye muri setting come on muraba gace mwarigeze guhurira muri scene nimugerageze turaba byari by'amalove man cyangwa twica ndakifu none ni utinya mamara ko yohava kuraza ko atahandaje turi muri filme ya nyayo twe dukinye tuba dukinye nuba ariko ayo ifata nka filme twe nta bujyanye tugira mbere ni nk'umuntu nkawe afise n'izina riba rinakomeye no kuvuga muri bino bintu ndabibutsa uno n'umunyamakuru w'umunyamwuga mwe mu bagabo banditse izina uno mutima wo kuza kwifatikanya na mushike wacu ku rubanza rwiwe uba wawukuye he bo namupostinze umengo saa 10:20 sindabibona subuca sinanze kufise WhatsApp nashize ko nyene kuri page canke kuri status subuca kubera hari amasamba ndiko ndakora kuri status hanyuma rero mpejeje gukora ndaje muri telefone nkaraba niba ariko birarenga ndayipostinga maze kuyipostinga numvise sinzi ko aravye poste yanje mu gatondo nahamagawe n'umuntu bita Desire ari muri South Africa kandi ndiko nditegura kugenda ku kazi iyo Desire narambwiye ati burya rero ari surprise mfise ndagomba kugutuma ati ntume gute hamwe ati hari umwana yavutse ngomba kugutuma gute kubera nje sibona kugambarara nabaje ati ninde arambwiye ati ni Mimi cyarambwira rero aho nshobora gutora uburyo kugira ngo nje gukoresha gato kumbe byabi yari karamba Imana isimu uno munyamakuru mugenza menga bayiyumve afise siziye message ove dusanze yari karana ati ndagusabye thank you so much cyane Imana isimu Zayapi atari yari karambaza Rene nakibazo yari karambaza
yari karambaza ngo ndamubwire ngo ndamwibira akabanga ngo hantu ino gato wewe bayazananye burya uno mushinga na Erenine niwe ahagarariye kijya gikorwa wabonye. Thank you. Thank you too. Bizu mwaka beza ariko gusomana ntabwo ari icyaha bivana n'ubusomyi. Mimi rero nk'inshuti yawe magara ntibivana n'ubusomyi ahubwo bivana n'ingano umusomye n'igihe umusomeye. yaba nko mu gitondo ntacyo byari kuba bitwara ngo tutarabonana. Okay. Wari ukiri kuravuga rero dusa bari kuba naduhamagara uno mukobwa aje kudukatira gato gusa Erenine ntiyari bwaheze. Hanyuma rero mu nyuma duheje kuvugana nakubera ko nditegura madame arambwira ati none se ko muvuganye ibya gato mwavuganye ibya riba mwavuganye ibijyanye n'ubusitani mwavuganye ibijyanye n'ibiherekeza amagato byose injana mu telefone ngo ngo ntaje ngo curaba hajye nyine twavuganye fresh amaro mu nyuma aca arambwira ati none cyo kujya muri choice rero ya kado kabisa ngira nivyo hanyuma Mimi wapo twereka shati cyabaye kimwe nta byinshi namubajije nabajije ati none kubera iki wahisemo kuba urwo rubanza urukora. Arambwira ati mu bisanzwe mimi sinzi ko wibuka igihe twako dutegura urubanza rwo guha ibihembo abantu bakoze neza mu masinema muri Bollywood industry. Niwe ari CEO wa Bollywood industry. Yego njye nahagarariye ngaha nk'umusharge de la communication. Hama rero ndibuka yuko mu mitwagane byinshi yadufashije mu cyo gihe cy'integuro nakemura ko umuti pariro konesa je navyo benshi bukamana ari rokonesa kabisa. Sibanje nayo naramwibagiye cyo gihe bane nato agateka mba uwungirije Erenine mu inuze mugasenda byo biranangaje cyane kubona yonyimvira ko biranangaje cyane pe Imani gumugisha nakindi no Ewa namusaza aje gukata gato rero nibaza ko ibindi turaza kwibandaniza nk'abana no kibirore beruka birage ubunyene mpise ngo kuri Sabras sinanzi yuko no mugabo sinanzi yuko no mugabo nawe nyene ari hano musaza bite n'amahoro turashima Imana n'ukuri umeze neza fresh kabisa man ubona yuko utanga uyu mwaka kabisa umeze neza umuntu akoratse ku mpande zose urashininga tu turabishima Imana twatanga umwaka neza nibyo gushima ariko saba muri make ni igiki wovuga wahuye naco mu mwaka uheze uvuga ati kino kintu sinifuza kuba no gisubiramwo mu gihe byo ngombwa yuko ibihe bisubiranye. Numva ngo nta bidasanzwe naciye mu by'ubuzima butegerezwa kuducishamwo hanyuma ibyo twahuye nk'intambara nagwanye nsinda kuko nkiri muzima hanyuma ibindi navyo peut-être nivyo novuga ntashoboye gushikako kandi naripfuje kubishikako ariko ivyo navyo kuri je wenda bifata nk'ibisanzwe kuko ikintu cyose kiba ku gihe cacu no kuvuga ngo ici Imana itamaye umwaka uheze nuko ikimbikiye ishobora kumpa n'umwaka canke muyiza ici itazompa naco nikitambereye umugabo yarekana n'ishuromba yishurana amajambo y'ubwenge ndakunda hawe usanga uvuga ibintu usanga umuntu wanamusigiye ubutumwa kabisa. Ibi bintu bikomora hegasa nibaza ko ariko nteye mu bisanzwe mu buzima mbaye ubuzima mba nipfuza yuko nogira akantu na gato igashobora kugira uwo gafashije canke ko kubaka wundi muntu ariko kenshi mu kugira wubake nuko na uba warubatswe uko kubakwa kwanje nako kenshi novuga ngo biva mu majambo y'intahe nyinshi ngenda numva zivuye ku batandukanye cyane cyane n'ijambo ry'Imana. Bona nibusa n'abantu ni Sabras Nkuruzi yakoze ibikorwa byinshi akora filme yahitinze muri kino gihugu niburibure byanka byakunda muri top 5 filme ibitegerezwa kuzamwo uno mwaka nawo utanguranye n'ubundi nibikorwa hano hantu nuko tuza kuvuga ikintu nyamukuru ko yakora wanagusanze muri shooting uri kurabona guta umwaka ufate n'ubundi kubikorwa abantu basanzwe bagukundira. Okay, uno mwaka rero novuga ngo n'umwaka w'ibikorwa birenze umwaka tuhejeje wa 2020 kuko n'umwaka tugiye gukorana n'abanyamahanga tugiye gukorana n'abahano mu gihugu n'umwaka turiko turategura ibikorwa bidasanzwe kuba maze kubibona babonye ko tumaze kulansa appel muri casting
no kuvuga ngo GN Films ariyo dusanzwe turongoye yatanze amahirwe ku bandi bakinyi ni benshi mwinjiza abandi bakinyi. Yes, hari abantu benshi bari basanzwe babikunda babikeneye muri filme yacu série nshasha tugiye gukora twatanze amahirwe kugira ngo natwe dushobore gufata mu mugongo abandi aho twateguye casting izoba ku munsi wa mbere ni kuri projet y'ubuzima n'ubundi giye kubandana. Oya ni nshasha igiye gutangura ndetse ibikorwa byayo bigeze kure ego tugusanze rero ahantu turi muri birthday umuntu yitwa Mimi Mireye Keza Kent yambana yavuze yose kugira abantu banamwibuke guhakurusa umuntu nka Sapasi rero ntabwo biba byoroshe biba byagenze gute kugira uze tugusange n'ubundi witabiriye ibirori bya mushiki wacu. Okay, ubwa mbere na mbere dusanzwe turi muri shooting ya filme ubuzima aho Mireye na wene ariko ayikinamwo abantu bari bamaze igihe kinini batamubona mu buzima bamubonye agace gatoyi yaduteranya n'umukunzi wanje rero yes ubu rero araje muri filme ubuzima abantu bagiye kubona icyo agiye kubazanira cyangwa icyo agiye kubagaragariza no kuvuga ngo umwaka wa 2023 uje uzanye n'ibindi bintu bishasha abantu batari biteze ubwo rero ntibatungurwe cyangwa ntibatangare cyane bitege kubona Mimi Mireye muri filme ubuzima niyo shooting twadusanzwe turi ariko Sabura navuga mu bantu bagira urukundo muri no industry namanye n'abantu ejo bundi barambwira ati Sabas umuhamagaye ku kintu cyose cyo gufasha aza yiruka kubera ikiwe tuntu kudukokora atari twinshi kandi tuba tubona bigwiriye hirya no hino nuko ntabaye ku bwanje ariko mbaye ku bw'abandi nuko ntabaye kugira ngo mbe inyungu yiwanje ariko mbaye kugira ngo mbe inyungu y'abandi n'akamaro mfise ni sako nimariye ahubwo nako mariye abandi mu gihe noba akamaro kanje arako nimariye jewe jenyene ntaco noba maze kwinosi canke ntaco noba maze muri kino gihugu ariko ico maze ntegerezwa kuba kukimarira abandi rero ari ico nshoboye ntegerezwa kugikora ari uwo nshoboye gufasha ntegerezwa kumufasha ari byo ntegerezwa gukora ntegerezwa kubikora nkafasha kuko mwisisi wacu mugenzi hano gusa turi muri passage hano turi muri passage turarengana ni wabona umuntu agenda aragara cyane uramubwira tumuhinga w'isi akandagira gahoro gahoro kandi vraiment sabo urazi yaba byari kugara wategeza kubura umuntu agara hari n'umukobwa kwakoranye ikiganiro umukobwa twakoranye ikiganiro nawe nyene n'umusinaliste yatanguye kandi abirimo neza yavugishije kuri tijeni imbara abantu nigira ko Sabas arimo ati kandi tureke kubeshanya uriya mutipe nini Bogart n'undi mukobwa ari wese yona mukunda reka mere kukugara harabagaye ariko ubu bacitse amagufa urumva kandi baragaye amashugwa aruma kabisa yandi n'ugara amenye ko ari gihazo kwegerana rero ico dushoboye gukora titwereka kugikora ngo nuko ngo dufise amazina ngo fame kumenyekana canke nibindi twoba twitwaje kuko harabaronse ibirutsi ivyo by'iwacu hari abantu babaye aba celebre kuruta twebwe ariko no munsi batakiriho harabagara cyane ariko no munsi baramaze kwegerana n'amagufa yabo yaraboze rero urumva ntibyari bikwiye mu rusanzwe uyu mwana ariko barenda namugarukanemwo yanatubwiye tese murambariza nimba Sabas akiri umusore ati bishobotse kwako turona yagakuntu kera ngo bandika makete iki tubati nakwe twaradiraze nubwo twaba turabako yadutumye ati tukubatse cyari umusore yandika kabaruwa cyangwa urubatse uwo muntu ari inyuma nk'umufuko w'ipantaro kwe namakuru afise kabisa namakuru afise ndubatse ndumupapa nitwa Papa Precious mu bisanzwe cyo ntage bari gushikira ubonye igikundiro mu bakobwa office ukumva menga hozamo kana kuvuga ati narihuse kubaka oya jewe nubatse hageze vraiment sinona regrette je nubatse hageze uzaza tugushimira cyane reka tubandanye ibirori nibaza ko baraza kubandanya bakubana n'ubundi mu birori tunaganiriramo murakoze cyane turabashimiye kandi mwakoze no kuza muri anniversaire y'inshuti yacu Mimi Mireye Kentia Keza kabisa rero Imana ibandanye kubahezegira no guhezegira ibikorwa by'amaboko yanyu ico ndabipfuriza nuko uno mwaka goba umwaka biterambere umwaka wo kugira ku byo mutari mwarageze mbere hanyuma n'abari ko baradukurikirana nabo hari abo tutari kwashobora kubonana kuri none ndabipfuriza umwaka mwiza bakunzi muri ko muradukurikirana uno mwaka wa 2023 ubere umwaka w'amata n'ubuki ubere umwaka wo kubona ukuboko kw'Imana kubagwanirira
kandi ntimutinye ntimugire ubwoba ku byo mubona muri ko muracamwo niba wabona ufise ikibazo hari uwitwa inyishu ariwe Kristo niba wabona bigoye hari umuntu yorosha ibyari bigoye niba wabona umengo nta nzira hari umuntu aca inzira atagira inzira uwo ni Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane. Happy New Year. Thank you. Cyane kandi n'ubiherwe n'icyubahiro izina Yesu Kristo baje kandi